Bene data n'abaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri hose kw'isi yose. Bo muri kumwe hano ni Françoise Habonayo, ku batanzi kumbura rya mbere bambonye nitwa Françoise Habonayo, ndi umupfasoni yubaha Imana, mfise umutware n'abana, izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nirishimwe. Hano rero ndiko ndavugira kuri chaîne yitwa Habonayo. Ugomba kuraba amavideo natanze mu minsi yaheze, ugende kuri YouTube wandike Habonayo ucubibona. Nomero za telefone ni za zindi ni +46 768 00 65 46. Imana nishimwe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana. Sindabizi iby'uko yacamwe uyu munsi, ariko data wo mwijuru arakuzi kandi yabibonye. Imana nishimwe. Hari amajambo amwe ngomba tuganire ko kumbure sinza gusoma cyane, ndaza kubabwira ahaherereye muraza kwirabira. Ari mu gitabo cyo kuvayo igice ca gatatu, turaza kuraba amajambo amwe muri kiya gice ca gatatu, turaza kugenda no mu gice ca kane turabe amajambo amwe ari hajya. Navuze ntituza kuvuga ku rukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana. Tuza gushimikira cyane ku ngene Imana yatumye Mose ngo agende gukura ubwoko bwa Bisirayeli kwa Farao muri Egiputa. Ni inkuru musanzwe muzi, ariko mpwemu yera hari ikintu yanyongoreye kugira ngo nganire namwe uyu munsi. Kandi iyo nyigisho nashimye kuyishira mu ndimi zitandukanye. Nabaza kumva Igiswahili kumbure muraza kubyumva, nabaza kumva Igifaransa, Imana ingiriye neza byose navyo ndaza kubishirako. Ico nifuza nuko abantu bose bomenya ko Imana yo mwijuru ibakunda. Sinzi situation uri mu uyu munsi uko imeze, ushobora kuba wihevye uvuga uti jewe ivyanje byarageze ku mwisho, Imana ntikibibona. Ushaka kuvuga uti jewe ndugarijwe impande zose, nta voie de sortie mbona. Ushobora kuvuga uti jewe maze imyaka myinshi mu gasho, ariko nabuze uwunkurayo. Ariko uyu munsi n'izi saha ndakuzaniye inkuru nziza yuko umukunzi wawe Yesu yabibonye. Haleluya! Kandi ntiyabibonye gusa, ahagurukanywe no kugutabara. Turavye hariya mu gice ca gatatu, muri Exode kuvayo igice ca gatatu, turaraba hariya kuri uriya murongo, muri iriya mirongo y'indwi n'iy'umunani, ingene Imana yavuze ngo yumvise ugutakamba kw'Abisirayeli, ngo yumvise n'amaborogo yabo, ngo kandi ngo yabonye n'ingene ababaganza babatwaza amanyama. Kumbure ngira twayasoma nivyo byaba vyiza. Ijambo ry'Imana n'ukuri, ijambo ry'Imana rifise ububasha, ijambo ry'Imana niyo nkota twishimikiza tukarwanya umwansi. Hariya rero muri kuvayo gice ca gatatu turabe najya amajambo nza kuza ndashimikira ko cane. Kuvayo gice ca gatatu, hariya ku murongo w'indwi haravuga ngo Uhoraho aramubarira ati, nukuri abantu banje bari muri Egiputa, nabonye amarushwa barimwo, numvise gutaka kwabo batakishwa n'ababakoresha babahindagiza. Kuko nzi imibabaro yabo, kandi manukanywe no kubarokora, bakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbadugane mbakure muri ico gihugu, bajane mu gihugu
ciza cagutse gitemba amata n'ubuki. Muraza kubandanya musome. Aha tubonye ngo iki? Imana yabwiye Mose iti nabonye ubwa mbere ati nukuri abantu banje bari muri Egiputa nabonye amarushwa yabo. Imana ishimwe. Ivuze ijambo ryitwa ngo kubona nabonye. Hari igihe umuntu avuga ati jewe iki naciboneye. Hari igihe umuntu avuga ati jewe bambwiye. Ariko data avuze ngo nabonye nukuvuga ngo data yabibonye. Hanyuma cavuga ati kandi numvise n'amajwi y'ababahahaza ingene babagirira. Imana nishimwe. Nshuti nkunda, ushobora kuba udafise ukuvugira, ushobora kuba umenga ibyawe nta numwe abitahura, ariko reka ndakuremeshe, ndakubwiye ntihariho Imana ibona hose. Kandi iyo Mana ibona hose, ibona naho bataba babanje no kuyereka. Ngo yabonye, ngo yumvise ngo n'amajwi y'ababahahaza. No kuvuga ngo bijya byose bikugoye inshuti yanje, Yesu Kristo arabibona. Arabibona, akabibona atawe ubimubariye. Ashobora gusoma uri kurarira, agasoma muri ayo mosozi yawe, akamenya ikintu kikuriza icarico. Kumbura ushobora kuba uri kurarizwa n'iyo ngwara umaranye igihe kirekire. Ushobora kuba uri kurarizwa n'uyo mugabo murarana. Ushobora kuba uri kurarizwa n'uyo mugore yakuzengereje bikomeye. Ushobora kuba uri kurarizwa na za ngorane ufise ku kazi. Ushobora kuba uri kurarizwa n'ubwo bukene bukuruhishije. Ushobora kuba uri kurarizwa ibintu biriza umuntu ni byinshi, ariko ndashima Kristo Yesu. Avuga ngo nabonye, haleluya. Ntabwigwa. Arabisoma kabiraba. Ngo nabonye. Kandi numvise ugutaka kwabo. Yesu nashimwe. Iyo turira Yesu arabibona. Iyo dusenga data arumva. Iyo tuvugira icyo tubwira Imana cyose iracumva nshuti yanje. Ntubone rero ngo Imana yatevye kukwishura, uguteba kwayo niko kugira neza kwayo. Ahiri kwiregeranya gusa igukwirize yuzuze igiseke c'intahe. Hanyuma izobone kukurekura ugenda uvuga ufise ibyo uvuga. Imana nihabwa icubahiro. Imana ni umunyabwenge ukomeye cyane. Ni umunyabwenge akomeye, ni Imana y'ububasha, ni Imana y'inkomezi. Hari ijambo rindi ryanyoheye yavuze, Imana yavuze ibwira Mose. Imana ntibona ikintu gusa ngo nabibonye, ngo navyumvise. Woje uvuga ati none ko wabibonye ko wavyumvise hasigaye iki? Hasigaye kwikora. Ku murongo w'8 havuga ngo iki? Aho nyene kuva igice cya 3 ku murongo w'8 haravuga ngo kandi manukanywe no kubarokora. Haleluya. Ngo manukanywe, nzanywe no kubarokora, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbadugane mbakure muri ico gihugu, mbajane mu gihugu ciza. Yesu nashimwe. Jambo ry'Imana rihora ritubwira ngo Yesu Kristo ngo yazanywe no kugira ngo twebwe abari kurekera twigirwe hafi yiwe. Ngo kandi ngo yaje kugira ngo turonke ubugingo, ngo kandi tuburonke busagutse. Yesu nashimwe, kuko iyo umuntu amwakiriye Yesu mbese amukura ahantu akamushira ahandi. Abisirayeli ngo yari yaje kubakura mu gihugu ca Egiputa, mu gihugu c'ubuja, mu gihugu c'amarira bari bamaze imyaka baririramwo. Ngo yaje kubakuramwo, ngo abakuraho abimukane abashira ahandi. Yesu nashimwe. Ivyo bikuriza byose nshuti yanje wizera Imana, bigira bishike ku mwisho wavyo. Haleluya. Suko bizohora oyaha. Genda ubaze abandi, hariho abazi iyo ngorane yawe bayimaze mu imyaka n'iyindi. Yesu yarabakuyeyo, uyu munsi bashima Imana. Rero nawe ntiwiyumvira ngo ivyawe birarenze. Nta birenze bihari. Oya, inzira ducamwo nizo nabandi baciyemo. Hari umuntu yariko twariko turaganira,
avuga ngo amaze imyaka myinshi cyane atararonka umwana. Iyo muntu ndamubaza nti wewe none umaze imyaka ingahe? Ngo yumvire ngo ni imyaka 4 yose ngo jewe birananiye. Imyaka 4 yo irababaje, iraremeye n'ivyo. Ariko no kubwira yuko ari ubundi ahere kunshingira intahe yarose umwana amaze imyaka 18 amurindiriye. Kandi Yesu acamuha umega muhaye amahasa n'abatamuhaye abana 3 icarimwe. Yesu arakomeye. Yesu nashimwe, afise ububasha bwose. Rero ico kigeragezo urimwo ihangane. Ayo marira yawe data arayabona. Ivyo bikubabaje Yesu arabibona. Uwo mutima wawe ubabaye Yesu arawubona. Kandi Imana nishimwe kuko naho ushobora kubabaye utazi no gusenga. Ubwo muri kurarira. Ariko byose data arabizi. Burya naho umwana atazi kuvuga ariko ararira, umuvyeyi aramenya ati uyu mwana ashaka iki. Hormona abavyeyi bavuga ngo uyu mwana ngo ariko ararira ngo ntaco ngo iryo ni itiro. Nawe ntaco iryo ni itiro mureke. Nta ngorane ni itiro. Canke ngo ntaco ngo aheje gufungura ngo nta ngorane ngo mureke. Umuvyeyi arazi gusobanura amosozi y'umwana. Na data wo mwijoro arazi gusobanura ayo mosozi yawe. Ariko mbonye ijambo ryanjyoheye ngo manukanywe. Haleluya. Data manukanywe n'ivyawe nshuti yanje. Ivyo urimwo ntuzobihoramwo. Hari isaha n'umunsi data yashinze kuza kugutabara. Duhora twumva abashinga intahe bavuga Imana neza ivyo yakoze. Araza agakora igikorwa. Haleluya, agakora igikorwa. Narize kuri Mose. Imana irazi gakora mugabo kandi gakoresha umuntu. Imana ntuzoyibone yururutse yonyene ngo ndaje ngo akiriki. Nivyo irashobora kubikora. Irashobora kukwereka ko ari Imana ariyo yabikoze. Mugabo ikoresha les voies zisanzwe dusanzwe tubona. Ushobora kuba ushonje Imana ikakugaburira. Ikakugaburira ikoresheje umubanyi wawe. Ikakugaburira ikoresheje inshuti yawe. Ikakugaburira ikoresheje ibintu tubona. Jangaruka kuri rya jambo rivuga ngo bose ngo nabakozi b'Imana. Yesu nashimwe ngo Imana irashaka gukoresha abantu bose. Mose suko yaragororotse kugira ngo Imana imukoreshe gukura abisirayeli muri Egiputa. Oya. Ariko nuko mu nteguro y'Imana, muri plan y'Imana. Kandi Imana irafise plan y'umuntu wese. Yari yaragenye yuko Mose azokora ico gikorwa. Nawe ngaho wicaye ngaho hariho ico Imana yaguteguriye uhereye ukiva mu nda ya nyoko. Yagutega ati wewe uzoba umuntu ameze gutya, uzokora iki niki. Uzotabara mu bwoko. Uzobutabara ucishije muri iyi nzira. Yesu nahabwa icubahiro. Rero Imana yakoreye mu kuboko kwa Mose ikiza abisirayeli ibakura muri Egiputa mu buryo bukomeye. Ndagomba mvuge ngo iki rero. Mose ntiyaragororotse abanama. Mose ntiyari muntu eloquent, ntiyari imvuzi, ntiyarashoboye. Mose nta kindi mbese yari afise uretse gusa yuko Imana yamwizigiye. Hanyuma rero turabona n'ingene yanse aranka kalema nk'abandi bantu bose. Aranka kuko yabona ko ari ibikorwa bitoroshe. Aranka kuko yibona ko upungufu canke yibona ko kudashobora kwiwe. Yarabibona ati jewe no hangara kugenda imbere y'umwami. N'ingene ngigimiza, n'ingene ntazi kuvuga amajambo neza ntibishoboka. Yesu we, mwami wanje we. Data, uko nyene umeze uko nyene, Yesu aragukoresha. Mu ntege nke zacu tugenda tubona Imana. Ubundi muntu yambwiye ngo ririga Françoise ngo we kuvuga amajambo akomeye ngo ariko ntushiremo inguvu ndavuga ni none jewe nuko nyene meze, nuko nyene mvuga. Sindiwe nk'abandi bakriye bagasimbira hariya. Umuntu wese afise uko avuga, afise uko ameze. Rero nanje ndashima Imana uko nyene kandi ndizigira ko nawe uhora ufashwe nakumvuga mu majambo mato nk'uko. Rero
Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro, kuko uko tumeze uko nyene uko niko Imana vyayihimbaye ko tuyikorera tumeze. Yesu nashimwe. Mose rero harabwira Imana ati nyamara jewe ntiwaruzi yuko mfise ingorane mu kanwa, mfise ingorane ururimi rwanje simvuga neza. Imana iravuga ijambo ryanyoheye, ariryo nanje yambwiye igihe yampamagara, yavuze ngo, kuko Mose yavuga ngo je sinzi kuvuga, Imana icavuga ati none ninde aho umuntu kuvuga mu by'ukuri? Ninde aho umuntu kuvuga canke ninde aho umuntu kubikiragi? Ayo majambo tuyasanga hehe? Reka turabe ayo majambo ahari. Tuyasanga ego kuvayo igice ca 4 ku murongo w'11 haravuga ngo Uhoraho aramwishura ati ninde yaremye akanwa k'umuntu, canke ninde atera uburagi, canke ubupfamatwi, canke aha umuntu kubona, canke amuhumisha? Si jewe Uhoraho? Aha tugiye tugaruka mwajya jambo nigera kubabwira, cagihe Imana yampamagara nkumva umuntu ambwira ngo tujane, aho yambarira ngo tujane guturuna filime ahantu, nkavuga nti reka mbanze kubaza, ntinze kubaza umushinga ntaye wanje. Akaca ambwira ngo ngo none ngo yokwankira? Ngaca ndamubwira nti none we ntuzi? Ndabivugiye mu mutima, ariko urinde wowe utazi yuko umugabo ashaka gufata decision, usanga yafashe decision akakubwira ati kaye hariya ntugenda kubera yuko nateguye ko tugenda hanaha. Niho rero numva ijwi rihagaze hejuru yanje, yari umuntu nabona ahagaze inyuma yanje ariko ntamubona, numva avuga. Iryo jwi rero niryo numva rivuga ngo ninde ngo aho umuntu kubona canke akamuhumisha, ngo mega ninde atuma umuntu abaho canke apfa, ngo ninde ngo atuma ambwira aya majambo nyene, ariko sinarinze ahatumbereye. Mu nyuma rero niho nagiye gusanga ndavuga nti amara y'amajambo yambwiye hariho ahantu ari muri Bibiliya. Nagiye kuyatora mu nyuma ko araha ngo mbega si jewe Uhoraho? Bisobanura ngo ntugatinye umuntu, ngo ahubwo tinya jewe, kuko ni jewe ntuma mubaho canke mupfa, nije ntuma ibintu donko nije ndabafisa kubasha. Imana ishimwe. Na Mose rero yavuze uko, nawe we ndazi kumbure niko wovuga. Hariho nibindi nawe we washize imbere y'Imana ukavuga uti sinshobora kubera iki niki. Ariko umwami Yesu Kristo nashimwe, yamubwiye ijambo ryanyoheye cane. Yaramubwiye ati nzobana nawe. Ikimene data nico tuba dukeneye mu bintu vyose. Nimba Imana yaragutumye, nimba uri kurakorera Imana, hakikisha raba yuko muri kumwe n'Imana. Kuko yavuze ati nzobana nawe, raba mbega Imana iraboneka muri ibyo uri kurakora. Ko yavuze ngo nzobana nawe, by'ukuri urabona ukuboko kw'Imana, urabona Imana muri ibyo bikorwa. Yesu nashimwe, kandi umugirire icizere, kuko yavuze ntabesha, azobana nawe by'ukuri. Yabwiye Mose ijambo nagomba guhereza ko kuko umwanya dusiga, ati nzobana nawe uri kuravuga. Kuri 20 na kangahe? No, hariya ku murongo wa 12 aravuga ngo nuko kuvayo 4 kuri 12 ngo nuko none genda, nanje nzobana n'akanwa kawe, nkwigishe ibyo ukwiye kuvuga. Yesu nashimwe. Yavuze ati nzobana n'akanwa kawe, ko yaravuze ngo akanwa kiwe niko gafise ingorane. Ati nzobana n'akanwa kawe kandi nzokwigisha ibyo ukwiye kuvuga. Mu Gifaransa havuga ngo je serai avec toi quand tu parleras. Ngo niyo wavuga. Haleluya. Kuvuga ngo uragwaye mu kanwa, kuvuga ngo ntushaka kuvuga, rero niyo wavuga nanje nzobana n'akanwa kawe. Ngo kandi ngo nzoguha n'amajambo ukwiye kuvuga. Bene data bakunzi, nagomba ndabatera intege ndababwira ngo iyo ngorane ubona ufise data arayizi, ubwo bumuga ubona ufise data arabuzi,
uko kudashobora kwawe ubona ufise data arabizi kandi yavuze ngo wewe ntugire ubwoba icyo yagutumye genda ugikore nawe azoshigikira igikorwa ciwe Imana nihabwe icubahiro jewe nanje nari narebwiye ndavuga nti ntibishoboka mwami Yesu uraba ndi umukobwa abakobwa bakorera Imana gute raba ndi umunyeshuri yokorera Imana ngo iki raba binibi ndi muhererezi mu muryango wa data ndi mu bahererezi none umwana nk'uyo yokorera iki ndeheraba ndi umukobwa ndi mu sexe femine uzi neza yuko bitoroshe kugira ngo umuntu avuga ati nagiye kandi yarabwiza kuba handi Imana iravuga ijambo ati nzobana nawe haleluya Yesu we Imana ishimwe Imana ikubwiye ati nzobana nawe ni ijambo riryoshe kumva data dushigikiye nta wundi yo duhagarara imbere data gushigikiye umugabo ntiyo guhagarara imbere data gushigikiye nta muntu numwe yo guhagarara imbere yaba ari uwakuraba yaba ari inde nta muntu numwe data gushigikiye kuko ari we nyene agucira inzira mu byo kora byose nuko rero Yesu Kristo abahezagire nayo majambo nagomba gusangira namwe avuga ku by'urukundo guhimana Imana yabonye abisirayeli bariko barataka bagowe niyo Mana uyu munsi kubona muri ivyo rimwe Imana yatumye Mose gukiza bari abantu uyu munsi tumyijwe ryanje kugira ngo ikukize igutabare hindukirira Yesu haleluya kura amaso kuri izo ngorane ufise kura amaso kuri iyo misozi yawe amaso yawe yitumbereze kuri Kristo Yesu uyu nyene niwe yitegeze kuza gutabara nje kukubwira ngo reka kwiheba reka kwiganyira nezererwa Kristo Yesu kuko avuze ngo amanukanywe no kugutabara ni wavyizera urabibona Imana ishimwe tugaruka kuri rya jambo ryo kwizera ngo abumvise ngo bakabivanga n'ukwizera baciye babona ibitangaza nawe niwavyizera ukamye yuko iri jambo ndiko nakubwira umunsi ari data hari intumye ngo amanukanywe n'ingorane yawe niwavyizera urabona ibitangaza iryo jambo ryo kwizera turasanga mu Baheburayo igice ca 4 ku murongo wa 2 haleluya merci Seigneur Abaheburayo igice ca 4 ku murongo wa 2 haravuga ngo iki Abaheburayo igice ca 4 ku murongo wa 2 haravuga ngo kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nkabo ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi kuko ritavanzwe n'ukwizera mu mitima y'abayumvise ngo wayumvise nturivange n'ukwizera nta na kimwe bikumarira ngo ntibyabagiriye ikimazi kuko ritavanzwe n'ukwizera mu mitima yabo ndakwifurije ko ijambo wumva urivanga n'ukwizera kugira ngo Kristo Yesu agire ico agukoreye Imana ishimwe ukwibagiza ni satani akubwira ngo yaye ngo byawe ntaco bivuze ngo yaye ngo wewe byawe byaraheze ntibirahera mugenzi ntiwiyumvire ngo yaye ibyanje byarageze ku mwisho nta mwisha biragerako kuko gihumeka Yesu aragufitiye ku mugambi kandi agomba kugutabara wewe gira pa yo guhindukira uje iyo Kristari umusange ntiwumve yamajwe mvuga ngo ntavyo nshobora ngo ntavyo ushobora gute urabishobora hindukira gusa hanyuma Yesu nawe aragufata ukuboko Yesu aguhezagire reka dusenge data mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane ku rukundo rwawe n'imbabazi zawe ngushimiye kuri mwene data yumvise amajambo meza yawe mwami yihumure kuri we nuko nuhezagire uyumvise wese mwami Yesu Kristo uri mu ngorane ziwe mwami Yesu urakoze kuvuze ngo umanukanywe no kumutabara haleluya urakoze kuvuze ngo wabibonye ngo kandi wumvise nukurira kwiwe izina ryawe Yesu nirishimwe kuko byatumye unyiganyiga ku ntebe yawe kururuka kugira ngo utabara abantu bawe uhabwe icubahiro mwami mu izina rya Yesu kandi ndasengeye babandi babakozi bawe wizigira ngo bagende gutabara ubwoko bwawe aho butumbereye hose mu izina rya Yesu nsengeye wese wahamagaye Imana ngo mukoreshe mu izina rya Yesu Kristo uko ariko kose ari umwana ari umugabo ari umugore mu izina rya Yesu umufashe mwami Imana umuhe kwemera kuko Yesu abo wahamagaye urafise kubakoresha nuhabwe icubahiro kuko byumvise data mu izina rya Yesu Kristo amen. Eri Françoise muvugana uhora habuha umugisha amen.